Amahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi ba televiziyo Baho TV International. Turashima Imana kwitugiriye neza muri iki gitondo, ani wacu mu gitondo n'abahuri ashobora kuba ari ku mugoroba bivanye naho uzo kwakira iyi video. Ndavuze ngo Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, ugize neza kugurura iyi video, ugize neza kugurura ubutumwa bwiza. Ndaze neza ko hari Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Dushima Imana dutije imwe mu y'abazima, dushima Imana itugejeje ku itarike y'uyu munsi. Turageze itarike 6 z'ukwezi kwa 12 muri mwaka wa 2024, ndiko turegereza gusozera umwaka. Vyukuri ni gitangaza, ni gitangaza ku bwanje. Ndumva ari gitangaza, ndumva ari privilege, ndumva ari ubuntu, ndumva ari ubuntu burenze ubundi buntu, ndumva ari ikintu gikomeye Imana yakoze kuri jewe canke ku buzima bw'umuryango wanje. Twatanguye umwaka hamwe na Yesu, dushima Imana. Imana mwijuru igenda ikorana natwe, Imana igenda itwiyereka. Byukuri Imana yabwiye Gideon ngo sikubwe inkomezi zawe, niko nabwiye na Zerubabeli ngo sikubwe imbaraga zawe, sikubwe inkomezi zawe, ahari imisozi nzoharinganiza. Dushima Imana yagiringaniza imisozi myinshi ku buzima bwacu n'ubw'umuryango. Yaturindiye famiye, yarinze abana, yarinze umudamu, yarinze ishengero. Ishengero yacakomeje, turakataje. Paulo yavuze ngo ndiruka ariko simutazi yaja. Nago twirutse nk'abantu batazi iyo bariko baraja, twirutse dufise objectif, twirutse dufise gahunda, twirutse dufise intego. Ari aho tutumbereye, ari aho turiko turaja, turi kumwe n'Imana. Kandi iyo umuntu amurikiwe n'ingwe by'ukuri aravoma, niko abarundi baciye umugani. Gituma vyagenze neza ibyo twasavye Imana muri uyu mwaka canke muri kuva mu kwezi kwa mbere, nuko twari kumwe n'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo abazi Imana yabo bazokomera. Kandi ndashaka ijambo za kuvugana uyu munsi, turaza kuvugana ku ijambo ryitwa gukomera. Ibanga canke amabanga ashobora gutuma uba umuntu akomeye muri iyi si, ugakomera ukazokomera no mwijuru, ukazokomera ukiri muri ubu bugingo, ukazokomera wimuriwe no mu bundi buzima. Imana yo mwijuru kugirire neza, Imana iguhe ico ukeneye cyangwa ico wipfuza biciye muri iri jambo. Nta mwanya wo gutakaza, ndabizi nta mwanya uza gupfa ubusa. Yesu akugirire neza. Kandi ndashima Imana yamuje nawe, ndashima Imana yamenyekanishije nawe. Kandi nawe ushime Yesu kubuhuye n'iyi message, ushime Yesu kubuhuye n'iri jambo. Hari amacano menshi, hari ama YouTube menshi aca ku butumwa bwiza, ama Facebook hirya no hino atandukanye, za Instagram. Ko wagiriwe amahirwe yo kugurura iyi video, hagira ibintu byoguruka ku buzima bwawe, hagira amateka ahinduka mu buzima bwawe, hagira amateka ahinduka mu muryango wawe. Imana ikugirire neza. Ndumva twosenga Imana, kandi ndipfuza ko Imana yohezagira na Diacre Egide turi kumwe, ari mu buhinga bw'ivyuma, ari kuri kamera, ariko adufasha. Imana imuhezagire, imwugururiye mu izina rya Yesu. Twamenyenye na Egide atazi gufatana na appareil, atazi no kwatsa imashini, ngira ngo kumbura iyo mashini yabarazi kuyatsa, mugabo yarazi ibintu bikari ku musa karagenda ava mu bwiza aja mu bundi. Rero Imana iguhezagire. Gukorera Imana ntabwo bikoze isoni. Ndabizi neza ko uyu munsi ushobora kubikora ko rumenga nta mpembo, nta curonka gifadika, ariko ejo ni heza. Imana izokugirira neza. Reka dusenga Imana, nyuma dusome ijambo riri mu gitabo ca Samuel wa mbere 17. Data mu izina rya Yesu, tugiriwe ubuntu n'Imana, tugiriwe amahirwe yo kumva ijambo, tugiriwe amahirwe yo gutambutsa message waduhaye, tugiriwe amahirwe, tugiriwe ubuntu bwo guhura n'uyu muntu yuguruye ubutumwa. Ndasabye ngo muhezagire iri jambo rigira ububasha ku buzima bwiwe no kubana biwe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome iryo jambo. Ravuga ngo Samuel wa mbere 17 umurongo wa 55 kugeza 58. Ravuga ngo igihe Sauli yabona Dawidi agiye kurwana na wa Mufilisitiya, yabajije Abuneri umugabisha w'ingabo ziwe ati, hajyaga Abuneri ujya muhungu ni mwene nde? Nawe aramwishura ati, mugenzi, indahiro ni wewe nyene nkamumenya. Umwami aramwishura ati, baza se uwo muhungu uwo ari we. Hanyuma Dawidi atabarutse avuye kwica wa Mufilisitiya,
Abuneri aramujana amushikiriza Sawuli afise wa mutwe wa Mufilisitiya mu ntoki. Sawuli aramubaza ati hajya uri mwene ndega wa muhungu? Dawidi aramwishura ati ndi umwana w'umusavyi wawe Isayi w'i Betelehemu, Imana ihabwa icubahiro. Ni message n'ubutumwa Imana yashize mu mutima wanje kugira ngo dabuguhe bugira ico bukoze ku buzima bwawe, bugira ico bukoze ku muryango wawe, bugira ico bukoze mu byo ukora. Aya makuru dusomye na makuru avuze kuri Dawidi na Sawuli n'uyu Abuneri. Dawidi agenda kuraba bene wabo, agenda kuramutsa bene wabo bashirinda mu kanya bashire n'ivyo kurya. Se wiwa amuha amavuta mwana umutsima ngo ashire bene wabo kuko bari ku rugamba. Ico gihe Dawidi yarakiri muto, yaragira intama zase, hanyuma aramubwira ngo genda urabe bakuru bawe, urabe ingene bameze umenya makuru yabo, hanyuma ungarukanira amakuru meza. Nuko Dawidi ngo arikora aragenda jana ibyo se yamuhaye. Agezeyo ashikira ku rugamba. Abamenyeye urugamba aho barusanze niho barufatira. Abamenyeye intambara, abamenyeye kugwana aho urugamba barusanze niho barufatira. Nta bindi byo kwitegura byabaye. Dawidi ngo ahageze uwo mwanya Goliyati gwa carasohoka ava mu masenga, abantu bari bihishije, abantu bari kugira ngo aze gutuka ubwoko bw'Imana, aze gutuka ingabo z'Imana. Biravuga ngo Goliyati arasohoka atangura gucokora ingabo z'Imana, azicokorana n'Imana yabo. Arababwira ngo ntaco mumaze n'Imana yanyu ntaco imaze, nimuze tugwane, uza kunesha tuzoce tubabaja banyu Abafilisitiya bose. Nanje ninda batsinda muzoba baja bacu n'Abisirayeli mwese. Murabyumva yani majambo, iri jambo ari kintu nasobanukiwemwo. Hari intambara imwe utsinda imwe gusa, igatuma izindi ntambara igihumbi zihagarara, zigatuma izindi ntambara 99 zisigaye zihagarara kubera ko watsinze imwe. Hari umuntu basha gutsinda mu buzima bwawe, hari umuntu abasha kuva mu buzima bwawe, hari umuntu iyo avuyeho, ari kintu iyo kivuyeho ibintu byose bisha byikora. Iki gihe Goliyati ngo atangura gucokora ingabo z'Imana. Harababwira ngo Imana yanyu ntaco imaze, Imana yanyu nishoboye, Imana yanyu nta mbaraga ifise, ahubwo Dagoni yacu niyo nyembaraga, Dagoni yacu nishoboye ko twarabatsinze. Wico gihe Abisirayeli bari binyegeje mu masenga no mu bihuma. Mu bihuma ni hehe? Hariya mu myobo, hariya mu buvumo. Abantu bari batekewe n'ubwoba ku bwa wa Mufilisitiya. Ngo uwo munsi araseruka, ariko agira amahirwe mabi, aseruka Dawidi ahageze. Haleluya. Hari ikintu ciseruye, ariko ciseruye ku munsi utari wo. Iyo giseruka ku wundi munsi, uko cyaserutse uyu munsi ku munsi wa gatanu w'amasengesho, ndagutangariza ko kigiye kubagirwa ibisiga. Uwo munsi Goliyati ngo araseruka, aseruka ku munsi umutabazi, umucunguzi wa Isirayeli yarahageze. Ubundi ikintu Dawidi mu buzima bwiwe yari yararemewe ni kwari kuganza Isirayeli ubwa mbere, kwari kubanza kwica Goliyati. Kuko ni yari kuganza Isirayeli Goliyati agihari, byari ngombwa ko abanza kumwica. Hari ibintu kugira ngo ushike kuri objective, kugira ngo ushike ku ntego, ushike kuri gahunda, ushike ku mugambi, gitegereza kubanza gukugwaho. Byari ngombwa ko Goliyati abanza kahava, byari ngombwa ko Goliyati abanza kicwa. Dawidi ngo aserutse, aseruka na Goliyati na waje, atangura kubatuka bacokora mu mana ziwabo. Dawidi ngo avyumvise, abaza abantu, tuyo umuntu kwereka cokora ingabo z'Imana, cokora Isirayeli, acokoye iya ducokora twenyene, ariko ntanacokore n'Imana yacu. Iya dutuka akaduhana n'imbwa, ariko nadusuzugurane n'Imana yacu. Baramubwira ati reka ceceka mwana, uyo muntu amaze imisi hafi 40 adutuka, atumereye nabi. Kandi umwami w'igihugu ca Isirayeli yaramaze gutanga itangazo, aravuga ngo uzokwica ujya mugabo, icambere azokurirwaho ikori, deuxième chose azohabwa umwana wiwe w'umukobwa, azomushingira umwana we w'umukobwa. Dawidi yumvise ayo makuru, arababwira ngo uyo muntu ndumva jewe no mwica. Haleluya. Ndumva no mwica. Undi insinzi ubanza ukayiyumvamo.
intsinzi ubanza ukayumva. Bibiliya tubwira mu gitabo cy'Abaheburayo ngo icyatumye Aburahamu ajyana Isaka kumutanga, ngo yizeye ko iyamumuhaye ishobora no kumugarukana imuzuye mu bapfuye. Urumva afite icyizere cy'Imana, bati nakundi agiye kumutanga ariko ndafitiye icyizere Imana. Imbere yuko Dawidi baza abandi bantu, bene baba baramubwiye ngo turazi amanyama yawe, turazi ingene wishira hejuru, nta kindi cyakuzanye, waje kuraba urugamba. Arabwira ngo ariko ndibariza kugira ngo utsinde umwansi ubanza ukamumenya. Ariko abantu ndashaka gutsinda naka, ndagomba kurwana nibi, ndagomba kurwana n'abarozi n'abasinde. Urazi abakubosha, urazi abakugiriye nabi, banza umenye abisha ubuzima bwawe, ubanza umenye aho ubuzima bwawe bwapfiriye. Yabangije kugira amakuru. Bunegera babwire mu igihugu ugukomera kwacu si bigwanishwa ibya mbere, oya birimwe mu bikomeye, ariko ikintu cya mbere gikomeye igihugu cishimikiza n'amakuru gifise, information kigendana, amakuru kigendana, amakuru gifise. Ikituma Amerika ikomeye ifise imigwi ijejwe gutorokanya amakuru, kwegeranya amakuru yose. Baba bafise amasatelite abaha amakuru, bafise ibintu bibaha amakuru, bafise abantu, bafise amarobo, bafise ibyuma, bafise amakamera, bafise amasatelite, bakoresha ibintu byose kugira ngo babanze bagire amakuru. Iyo umuntu mufise kamakuru ahagije uba mufise mu biganza. Dawidi abanza amenya amakuru, arabaza ngo nimumbwire uyo muntu muvuze gute, uzomwica bizogenda gute. Baramubwira ngo uzomwica bazokura ikori ku nzu yiwe. Icya kabiri bizogenda gute, bazomushingira umwana w'umwami. Aravuga ngo ndaja kumwica. Icya mbere kugira ngo nkura agasuzuguro muri Isirayeli. Baramubwira ngo ni wo mushobora. Arababwira ati nimumbabarire, jewe maze kwica amadubu, maze kwica intare, ngo ayo makuru bayajana ku mwami. Muze mukora ikintu gituma amakuru yanyagera kure. Samukora ibintu bituma message amakuru mutanze, ibyo muvuga bigera kure. Amakuru yanyagera ngo ayo majambo bayashengerana ku mwami. Bayashiriye Sawuli, aramuhamagara, amubonye amurabira inyuma, amurabira mu ikote y'inyuma. Hari abantu baturabira mu ikote y'inyuma, baturabira mu mwambaro twambaye. Abantu babona atakirato wambaye, babona atakintu ufise, tafaranga ufise, bakatangura kuguharura mu bantu baciriritse, tangwa guharura mu bantu basanzwe. Kumbe uri umuntu akomeye, muri we yabitse ibintu bikomeye. Abantu bakaturabira muri iyi costume, bona costume yashaka kukubesha. Wandabira muri costume ukibaza ko mfise amafaranga, wandabira mu mwambaro ukibaza ngo mfise inoti, ariko ngaragara ushobora guhura n'umuntu yambaye impuzu zisanzwe ariko mu mufuko hari inoti. Impuzu yashaka kukubesha, umwambaro rimwe na rimwe hari gihe ubesha. Dawidi bamujanye ku mwami, umwami amurabira inyuma, yaramubwira ngo mwana uyu ni wo mushobora, yamenyeye intambara kuva mu buto bwiwe, yakuriye mu ntambara, ni wo mushobora, yasuzuguje igihugu cyose. Dawidi aramubwira ngo mwami nyemerera nje kurwana n'ujya mugabo ndamwica. Impamvu nza kumwica nuko atazora wa mbere apfuye mu biganza byanjye. Nishi idubu n'ibikoko bikaze, intare n'ibikoko bikaze, ariko aramubwira ngo uyamaye kwica intambwe ikama kwica idubu, n'uyo nawe ndamwica. Impamvu niya nuko ngomba gukura agasuzuguro muri Isirayeli, nuko ngomba kubahisha Imana. Imana ibyumvise, avuze ko icubahiro agiye kurondera atari ic'umwami, atari n'icubahiro ciwe, Imana itira confirm intsinzi uwo mwanya. Haleluya. Ukwiriye gutangaza ijambo rituma Imana yemeza n'ibintu bitari kwemezwa uwo mwanya. Dawidi ngo avuze iryo jambo, Imana itira yemeza intsinzi, iravuga ngo intsinzi yabonetse muri Isirayeli. Ku ijambo Dawidi asohoye, ubu n'amajambo akomeye dusohora niyo atuma ibintu bihinduka ku buzima bwacu. Haleluya. Imana yabwiye Isirayeli ngo ivyo mwebwe mwavuze nivyo bituma muzogwa mu butayu. Niwavuga ko uzogera mu ijuru uzogera, ariko nuguma watura ngo ya mu ijuru nibishoboka biragoye, uzojayo. Ko niwavyatura ukagena mu principe, hari principe zituma tuzoja mu ijuru, ukazubaha ukazigendera, uzoja mu ijuru. Dawidi bamujanye ku mwami, umwami amaze kumubaza akumubwira ivyo bintu byose, Dawidi umwami arabaza, Dawidi amaze kugenda, ndarashikira Dawidi ngo ataragenda, ngo umwami yaramubwira ati naco genda uje kugwana na, ngo yiyambura umwambaro wiwe arawumuha,
Dawidi ngo agerageza gutambuka kuko yari yambaye umwambaro wa Sawuli afise n'ibigwanisho vyiwe ngo biramunanira, ngo abigerageje biramunanira, aravuga ati ibi mwami sinabimenyereye, reka nambara uduhuzu twanje. Nukwiye kugenda amavuta y'uwundi nukwiye kugendera mu masengesho y'uwundi, nukwiye kugendera mu kigare, ukwiye kugenda nka wewe eji, ugiye kugenda nka wewe. Nurondere kuvuga ikintu cy'amaze kujya mvugira urujwi rwo hejuru atari yo jwi yawe. Urumva, vuga mu ijwi ryawe, gendera amavuta yawe. Okay, umuntu ashobora kugendera mu mavuta y'umuntu mu rwego ugwahe, kwigira kuri naka nibyo birashoboka, ariko ntushake kuba naka ko we nuri jewe, n'amazina aratandukanye, na DNA ziratandukanye, na hormone ziratandukanye. Uko jewe Imana yandemye uko ntambuka sikutambuka namenyo yanje nameze nka yawe biratandukanye. Iyi mibangabanga nayo iri mu bintu bifasha umuntu kuvuga niremye kumwe. Nushaka ro kunyigana uzotabuka. Okay, nyigira ko urashobora kwigira ku muntu akomeye kugira ngo nawe ukomere, ariko udashaka kuba nkawe tereke ngo ngomba komera nka naka. Hari abantu biba ugasanga ariko ariba, ugasanga unagiye kuri YouTube agiye kwiba inyigisho z'uwundi, kujya naka yabivuze ama example naka yatanze, ugasanga ashaka kumera nkawe. Bikore ariko udashaka kwigana, umwigire ko ariko utagomba kwigana. Biramunanira. Dawidi aravuga ati sinabimenyeye, jewe ndi Dawidi, we uri Sawuli. Ngo aca yambara umwambaro wiwe, afata aramanuka kukageza atora utubuye dutanu. Dawidi yakoresha inkota n'amacumu, ariko we ngo atora utubuye. Ibigwanisho biratandukanye. Ikigwanisho nkoresha ushobora gukoresha ikindi ciwawe. Imana ifise kuguha, iyamaye nawe ifise kuguha. Imana mfise ntizaheze muri stoke, nawe Imana ibasha kuguha gwawe. Dawidi ngo agiye, umwami arabaza Abuneri ngo mbega ga Abuneri, hajya ujya muhungu ni mwene nde, nuwo kwande? Abuneri abwira umwami ati ndahiro ni wowe mwami, nkamumenye. Ibaza umuntu agiye kugwana, bavuganye nawe umwanya munini, akareka ababwira siko akataramuzi, yari asanzwe amuzi kuko nijya ari ryambere amubonye, ariko kugira ngo ahishe identite yiwe, amunyegeze, ntamumenyekanishe, bati none amugire publicity, reka nihorere azimenye, simuzi ngo indahiro ni wewe. Reka ndababaza, bajanye Dawidi kwa Sawuli batamubwiye izina ryiwe, ariko Sawuli uwo munsi bati ninde? Bishoboka ko abantu bokwibagira ntacyo bitwaye, bishoboka ko umukorana bokwibagira ntacyo bitwaye, bishoboka ko mwasangiye bokwibagira ntacyo bitwaye, birashoboka ko abo wagiriye neza bokwibagira ntacyo bitwaye. Imana ikaba itaragukura akamaboko, wewe gusa ufokasinge kuri objective yawe, ufokasinge ku ntego yawe. Barabaza ngo ni mwene ndi, ndashaka akajambo. Ibanga rya mbere ryo gukomera kwawe nukubanza kuba mwene naka. Gukomera kwawe uri mwene nde, ushaka gukomera nkande, ukomoka he, inkomoko yawe ni yande, niyo niya he. Koje shaka kuba umugwiza tunga, ukomoka he? Iwanyu harabaye abagwiza tunga, ngomba gucuruza inka, iwanyu baracuruza inka, ngomba kuba umushoferi, iwanyu barabaye abashoferi. Birashoboka ko ico kintu kibanya iwanyu atago kibaye, ko ni miracle. Ko kenshi abantu ivyo bari babikomora ahantu runaka, babikomora iyo bakomoka. Kuko n'ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo ca Ezekiel ngo inkomoko yawe uri wo mu gihugu cikanani, so nuwo mu gihugu c'Abamoni, nyoko n'umuhetikazi. Ufise inkomoko yawe kugira ngo utubwire ivyo uri kuravuga, uri mwene nde, ukomoka he, ufise inkomoko yawe. Kukomera kwawe kwa mbere kubanza kugira so. Arabantu batagira base, arabantu batagira base, wakubwira ngo ni pasiteri mugwa mubaza se ntakubwire, mbwira so yakuvyaye ntawe mfise. None wose amasherebera yawe, wose amashereka yawe, mama wawe ninde, wakuvyaye ninde? Uri impfuvyi, uri Melkisedeki. Melkisedeki ni watagira se ngo ntagire nyina, utegezo kugira inkomoko.
Aleluya. Nguri mwene nde? So ninde? Inka ivyara inka, impene ivyara impene, inkoko ivyara inkoko. Uzosa n'uwakuvyaye, uzosa naso. Gukomera kwawe kuri mu kugira inkomoko. Niwagira so mwiza, niwagira so w'umumaro, niwagira so w'agaciro, niwagira so yiyubaha, nawe azokonsa, azogwa kuri ivyo bimugize, azogwa kuri character ziwe, azogwa kuri character ziwe. Uzogenda ugira ijwi nk'igiwe, usanga utambuka nkawe, usanga uvuga nkawe, kubera ko niso ari ibintu ari utunyengingo musangiye, uturemangingo musangiye. Hariho ico musangiye muri DNA, muri ADN. Nimba rero utagira so, uri kivyagwa, uri giki. Ari abantu batagira babavyaye, batagira base bukura, bise base bibatisimu. Uravyumva, nugira so, ufise so wibatisimu, ufise so yaguhagararikiye gusa, ariko ufise so yakuvyaye. Ufise so wanyu, ufise nyokanyu, ariko nugira so. Niwagira so mwiza, uzoba umugabo mwiza. Niwagira so mubi, uzoba umugabo mubi gito. Niwagira so atacanezwe, nawe ntacu uzonegwa. Niwagira so atacababaye, nawe ntacu uzobabara. Niwagira so atagira urukundo, nawe ntuzogira urukundo. Inkomoko ya so. Gukomera kwacu kumatanye n'abavyeyi batuvyaye. Gukomera kwacu kumatanye n'inkomoko yacu. Ngo ndakenye, shaka gutunga, ushaka gutunga gute? So yari afise iki? So yagusigiye uwahe murage? So yagusigiye igiki? Nibiki so yagusigiye? Wirata. Muri Yohana igice ca mbere umurongo w'8 kugeza ku 12 aravuga ngo uwo siwe muco, ariko kwari ugushingira nawe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese, ariko wari kuraza muri iyi si. Yari mwisi kandi isi ntiyaremwe, kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenye. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Kugira ngo ucike umwana w'Imana, nukuvuka ubwa kabiri. Nukuvuka ubwa kabiri, nuko uvuka, nuko ukizwa, nuko ufise agakiza. Agakiza niko katugira abana b'Imana, niko katugira aba Kristo. Niba utarakizwa, niba utaravuka ubwa kabiri, ntabwo uri umwana w'Imana. Gukomera kwacu ni kumatanye n'ivyo twita ko bikomeza abantu. Urabona gukomera k'umuntu mu buryo bufadika eji, mu buryo bugaragara, cyangwa wowe kwa dukurikirana, umuntu iyo tuvuze ngo nakarakomeye inyuma mu buryo bugaragara uko tumubona, ashobora gukomezwa no guterura ivyuma, ashobora gukomezwa no kurya ivyo yariye, imburujwa ikaza, ukagira ibituza, ukagira amaboko avyimvye, ukagira urumva, ukaba umuntu afise igihagararo bivanye n'ivyo waririye, bivanye n'ivyo wateruye, nabitera inshinge kugira ngo abe aganguke, akitera inshinge, akanwa ibinini. Numvise ngo barimo ibinini vy'inguru. Urumva, umuntu agakomera inyuma, yakomejwe n'indya, akomejwe n'imirire, ivyo ugakomera. Ukeneye gukomera inyuma, fungura, terura ivyuma, amarte, ukome aho uzokomera inyuma. Yes, aho uzokomera. Ariko nukenera gukomera mu Mana, hari ibintu bigukomeza. Haleluya. Hari inshinge, hari ibinini, hari ibiharage, hari imyumbati yo mu buryo bw'imwemu. Yo nayo n'amasengesho, kusoma Bibiliya, kwimatanya n'Imana cyane. Uko wimatanya n'Imana, ucugira kamere imwe nayo. Muri politike kugira ngo umuntu akomere, yisunga abanyepolitike bakomeye. Ni wisunga abanyepolitike bo muri komine, uzoba umunyepolitike akomeye muri komine. Ni wisunga abanyepolitike bo ku musozi w'iwanyu, uzoba umunyepolitike ku musozi w'iwanyu. Ngo jengo ni muri politike, ni umunyepolitike wahe kuri zone. Ndi umunyepolitike muri kariti.
no muri komine nta muntu amuzi, mu ntara nta muntu amuzi. Niwikomeza n'abakomeye mu ntara uzokomera mu ntara, niwikomeza n'abakomeye mu gihugu uzokomera mu gihugu, niwihura n'abantu bakomeye mu mugabane wa Afurika uzokomera muri Afurika. Cyatumye ba Mandela bakomera na Bakwame Nkrumah n'abandi bakomeye na bagwa gasore bisunze abantu bakomeye. Uzobaza amashure bize mu mashuri akomeye, bamwe bigize muri Amerika, abandi mu Bwongereza, abandi mu Bubirigi, abandi mu bihugu bikomeye mu Faransa. Wize kugira ngo uvuge ngo urakomeye mu mashuri, wewe wize mu gitaramuka primaire secondaire kaminuza urakomeye. Ego urakomeye bivanye naho wigiye. Warize kaminuza ariko wohura n'uwize Harvard, wewe wize ego nibyo kaminuza turayemera ntituyanze, ariko ni ku rugezo rwayo. Harabize za Harvard, Makerere n'ahandi, warize nibyo ariko wize amashura yawe. We uri umunyepolitike ku rwego rwawe, gukomera kwawe muri politike bivana nabo wisunga. Ni wisunga abanyepolitike bazi politike, burya politike ziratandukanye. Hari abantu ba politike usanga bayizi, ngo uri umunyepolitike reka. Hari n'abandi mu isi kugira ngo bakomezwa n'ikinyoma, agakomera ikinyoma, ariko ikinyoma ngo kimara umunsi nikimara umwaka, agakomera akagira izina, akagira icubahiro kubera ikinyoma kiri fabrique, icubahiro kiri fabrique, akagifabrika icubahiro. Abantu bakamuvugiriza ingoma, abantu yakose bakamuvugiriza ingoma, impundu zikavuga, amasifura akavuga, yari ibintu ari abantu yakose. Ico kimara umwanya urume rumara, amafaranga nahe kizoca gihera, ko nugira icubahiro kivuye ku Mana nikizomagwa nuko amafaranga yaheze. Uyafise uzobugifise, utayafise uzobugifise, icubahiro kivuye ku Mana. Hari abantu bishimikiza ibinyoma bagakomera, abandi bakishimikiza amarozi, bakishimikiza uburozi bwabo, kuko afise uburozi bukomeye. Muri komine baramuzi ko ari umurozi akomeye, muri zone baramuzi ko ari umuntu akomeye, mu ntara baramuzi ko ari umuntu akomeye. Mu burozi umuntu akumva ngo arakomeye, ariko ibyo byose bifise dogre noya. Hari abandi bakomera kubera umuryango, famiye yiwe yishimikije akumva arakomeye, akumva araremeye, kumva umenga yuzuye amabuye kubera umuryango. Ariko abakomeye nyagukomera n'abishimikije Imana, bishimikije Yesu. Ikindi kintu gituma umuntu akomera, gukomera kwawe guhagaze ku bantu wakomeje, ni kuri ku bantu wakomerekeje. Hirya abantu bakomeretse imitima y'abandi ngo nikari karakomera, karondera gukomera, uri kurica abandi, uri konona udutima tw'abandi twonona. Wapi? Gukomera kwawe kuri mu wakomeje, ni kuri mu bantu wakomerekeje, ni kuri mu bantu wateye ibibazo. Oya, kuri mu bantu wakemura ibibazo. Gukomera kwawe niho kuri. Gukomera kwawe ni kuri mu bantu wagiriye nabi, no, ni kuri mu bantu warijije. Oya, gukomera kwawe kuri mu bantu wahaye umunezero, abantu watumye banezerwa, mu bantu wagaburiye, mu bantu wambitse. Reka gukomera kwawe ngo ufise byinshi, ni kuri mu byurunze mu nzu mu mastoke, kuri mu bo wabihaye bakwirata, barara basinziriye kubera wewe. Hari abantu bafise certificate mu gukomeretsa abandi, ugasanga afise doctora mu gukomeretsa abandi, ugasanga afise PhD mu gukomeretsa abandi. Ndagutangariza uko siko gukomera kwawe, uzohuruduka nk'ibuye. Urako ugivoka rihuruduka rivuye hejuru, geta rimeneka. Anze ko nivoka ryahiriye hejuru, itari sanzara. Uko gukomera siko gukomera kwawe kuri mu wakomeje, kuri mu wagiriye neza, kuri mu wasangije umunezero wawe, ni kuri mu watse. Hari umuntu yumva ngo kubera ngo gukomera kwanje kuri mu kubabaza abandi, kuri mu kugira n'abandi. Uzubaza makuru, sacinga, rondera mu makuru ahari avugwa yabayeho nazobaho. Nta muntu numwe yabayeho akomeye kubera ko ngo agere kure, agere ku rwego rukomeye kubera ko yagiriye n'aba bantu. Iyo ugiriye n'aba bantu uraduga ugahuruduka. Gukomera kw'abana b'Imana kuri mu gukora ibyiza. Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora ibikorwa by'uwantumye akibona, buhava bwira ataho kibasha gukora. Ngo avurunga utwondo adusigiye mu myikumaso, aramubwira ngo genda wiyuhagire mu kidengeri cyitwa Silowamu. Wagenda ariyuhagira. Abantu baramubaza ngo amaso yawe yahumutse ate? Arababwira ngo wa mugabo yitwa Yesu yavurunze utwondo aratunsiga ku maso. Wewe ninde uri kuragirira neza
akwirata, kwivuga, kwishima. Gukomera kwawe kurimo wagiriye neza, ni kurimo wateye agahinda, ni kurimo wateye ibikomere, ni kurimo watsitaje. Gukomera kwawe kuri mu gukorera abandi. Ijambo rindi rituma umuntu akomera mu gihe abantu babona umenga n'umuntu asanzwe, guhishurirwa Kristo, guhishurirwa Yesu. Mu gitabo cya Matayo 16:13 aravuga ngo Yesu aja ku misozi iherereye Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ni ndinde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, kandi umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Gukomera kwawe kuri mu guhishurirwa Yesu. Yesu arababaza abigishwa ngo mwumva abantu bavuga ngo ndinde, banyitande aho hanze. Bamwe baravuga ngo twumva bavuga ngo uri Eliya, abandi ngo uri umwe mu bahanuzi, abandi ngo uri iki. Aravuga ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Baramubwira ngo uri Kristo, umwana w'Imana. Ibyo byavuze Petero, ntibyapfuye kuvugwa n'umuntu wese, byavuzwe n'umuntu yamuhishuriye. Aramubwira ngo uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye. Kumenya Yesu cyangwa gusobanukirwa Yesu biri mu kumuhishurirwa. Ni wamuhishurirwa uzogenda ukomera. Gukomera kwawe kuri mu guhishurirwa Kristo Yesu, kumenya ububasha buri muri we, kumenya icari, kumenya uwo ari we, kumenya ibimugize, kumenya ibimwubatse. Ntabwo yubatswe n'utubuye duciriritse, yubatswe n'amabuye y'igiciro kinini, za topasi, za simaragido, n'umugwa. Muri we hari umugwa, arubakitse. Kumumenya. Kuri 18 aravuga ngo nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogoka kwishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, nicyo uzohamburwa mu isi kizoba gihamburiwe mu ijuru. Maze yanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Amen. Amaze kumuhishurirwa aca ahabwa isezerano. Hari isezerano uhabwa iyo wahishuriwe Yesu. Imana ikugirire neza. Ibintu bitanu Petero yahawe amaze guhishurirwa Yesu. Icambere, yabaye urufatiro rw'ishengero, yahinduriwe izina, yahawe ububasha bwo kunesha amarembo y'ikuzimu, yahawe imfunguruzo z'ijuru, yahawe imfunguruzo z'isi. Ibintu bitanu. Kuba urufatiro rw'ishengero, ni wahishurirwa Yesu uzoba urufatiro rw'imirimo y'Imana. Yahinduriwe izina, izina ryawe rizohinduka, uzohabwa izina risha. Yahawe ububasha bwo kunesha amarembo y'ikuzimu, uzonesha Satani, uzonesha abadayimoni, uzonesha ibikugwanya. Yahawe imfunguruzo z'ijuru, uzohabwa imfunguruzo z'ijuru. Yahawe imfunguruzo z'isi, z'ubutunzi, z'ibifadika, z'amafaranga, z'amazahabu, z'amadiyama, z'icubahiro, z'ubwenge. Izo nizo funguruzo z'isi. Wishurirwa Yesu bizoguha imfunguruzo z'isi. Iby'isi turabishaka, turabikeneye. Tutaraja mu ijuru turacakeneye kubaho, turacakeneye amafaranga, turacakeneye ibyiza. Ntituzobironka tutarahishurirwa Yesu. Ibyo tuzoronka nabyo tutaramenya Yesu bizoba ari ibintu bya pirate. Petero yapfumuye ikirere, yuguruye ikirere nk'uko guhishurirwa Yesu. Intumwa zagendanye na Yesu imyaka 3 n'igice batarahishurwa, batagirishurirwa. Harimo batoma, harimo abantu batagira kwizera. Imyaka 3 n'igice batarahishurirwa Yesu. Ngiye kurangiza. Yohana 20:24-25 avuga ngo ariko Toma ari we hasa umwe wo muri bamwe 12 ntiyari kumwe nabo aho Yesu yaza. Abandi bigishwa baramubwira bati twabonye umwami. Nawe arabishura ati
n'intabona inkovu z'imambo mu biganza vyiwe, ngo nkoze urutoki rwanje mu nkovu z'imambo ziwe, shira urushi mu rwiwe sinemera. Iyo ugenda n'abantu batagira ukwizera, nawe ntiwogira ukwizera. Nagoma ngo tuvugane gato kuri Paulo, gukomera kwa Paulo nawe kwavuye mu guhishurirwa Yesu. Paulo amaze guhishurirwa Yesu, yasize ivyo yari afise byose, yasize ivyo ariko arakora byose, yahinduye icerekezo c'ubuzima, ava mu biwabo, ava mu vy'iwabo, ava mu gukorera abantu, aja gukorera Imana. Yari azi ariko arakorera Imana, ariko amaze guhishurirwa Yesu aca atandukana n'ivyo arimwo byose. Nifuza kugusengera rero kubwira ijambo wowe uryumvise, aho ryagufashije, aho ryakubohoye, iri jambo nawe risangiza abandi. Wibuke gufyonda kuri sabone, ufyonde kuri partage, usangize iri jambo abantu benshi bashoboka, iyi video igere kure henshi hashoboka. Imana iguhezagire cyane, gusengere aho ushobora gupfukama, ushobora guhagarara, ushobora kuzamura ikiganza, ariko ukora ikintu kimwe cyerekana guca bugufi imbere y'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, fasha umwanya wo gusengera uyu mwana wawe, ndamusengeye, ndamuhezagiye, umubabarire ibyaha n'ibigabitanyo, kandi umukomeze, umugirire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen.